Nakuwa perezida babuze ubutungane ariko je natotejwe ningayo mu gihugu bari munzi ndasohoka mu byanje ndasohoka mu bana ndasimishwa amasezerano yuko hatosura guhonyora ku rugo rw'iwanje jewe navuga nti ndakuba umutegetsi nde n'umutegetsi yari Procureur General w'Igitega Twandibizi Janine itoge bari bamubwiye bati uwo mugabo afite ubutunzi bwinshi ati kandi mu manza zose yaciyemo ati yagiye akoresha amafaranga jewe mpagaze imbere y'Imana yanyuze n'ijuru nta dosiye nimwe mfise mu gihugu cy'u Burundi banyuze imyaka 6 bantora amadosiye menanya nacaha bantoreko jewe rero nakubaho cyangwa usubire mu byaki Uburundi bihe byatwaciyemo byaratumye abantu batuntura abatuntuye ni benshi none tubikize gute nce fata kanya indongozi zose aho ziri avuga ati jewe wanje ngerageze ndabimenye ibintu byose ndabitorera umuti babura amatari bicare mu ntara none bura amatari sibaserukira umukuru w'igihugu mu ntara kubera iki atotunganya ibiganiro nk'ibi mu ntara erega cyane n'ababura amatari mpara numva ngo bagirisha inama arije nagiye barashaka gufata imvukira n'abakora mu ntara ati ngo tugire inama turabigene hagororoka ga mu ntara iwacu havugwa maki bura amatari arategeza kugirisha inama mpamagara yawe bura amatari kugirisha inama nk'izi bazitunganye kuko azoba ari kumwe n'abahinga bo mu ntara muganda babwire ikindi kiryoshe nta kintu kiryoshe nko gutwara abantu impuzinanye nta kintu aha muri mwebwe urabona amasura menshi ko tuzinanye ujya Moyize je ndazi ko tuzinanye muganga icyo kibazo ntacyo nabigere menya afise Moyize ndamuzi ujya ndamuzi na se wiwe yitwa Nkomoko n'umunyamuranga ndamuzi nta kintu kiryoshe nko kurongora abantu muzinanye mubana neza bituma menya byinshi kurusha hariho utuntu twinshi tuba urazi ko no gufunga urazi ko no gira iki ibi bintu tubifu